Tubahaye ikaze mwese mwakoze subscribe kuri ABC TV. Turi kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu bagabo mu Rwanda, aho amakipe muri weekend yakomeje kwesurana. Turi ku mukino w'umunsi wa 32 muri shampiyona y'u Rwanda, dore ko iri kugenda igera mu minsi ya nyuma. AS Kigali yatsinze Gicumbi ibitego 2-1, Rayon Sport inganya na Gorilla 1-1, Kiyovu ingana na AS Muhanga 1-1, Marine itsindwa na Etincelle 3-2, Mukura inganya na Bugesera 2-2, Polisi inganya na Al Hilal 1-1, APR itsinda Rutsiro 3-0, Musanze itsinda Gasogi United 3-2, Amagaju atsinda Al Merrek 1-0. Ni ukuvuga ngo aho shampiyona ihagaze, Al Hilal yacyeye ku mwanya wa mbere n'amanota 74, APR ku mwanya wa 2 na 62, Al Merrek ku mwanya wa 3 na 58, Rayon Sport na 52 ku mwanya wa 4, Kiyovu Sport ku mwanya wa 5 na 51, Polisi ku mwanya wa 6 na 48. Ayo niyo makipe atandatu ari ku myanya itandatu ya mbere. Bidasubirwaho ikipe ya APR yegukanye shampiyona y'u Rwanda mu gihe habura imikino 2 ngo shampiyona irangire. Muri iki weekend dusoje, ikipe ya Sunrise yegukanye igikombe cya shampiyona y'ikiciro cya kabiri, ihita ikatisha tike yo kuzakina icyiciro cya mbere umwaka utaha. Indi kipe yakatishije itike ni Unity FC. Byari mu mikino aho amakipe ane yakinnye imikino ibanza niyo kwishyura. Sunrise yashoje ifite amanota 13, yegukana igikombe na miliyoni 25. Unity yabaye ya kabiri n'amanota 10, yahawe miliyoni 20. Etoile de l'Est yabaye iya gatatu, naho Intare zahaye yabaye ya kane. Ikipe ya REG Volleyball kama yegukanye shampiyona ya volleyball mu Rwanda nyuma yo gutsinda Polisi Volleyball Club amaseti 3-0. Seti ya mbere 25-23, ya kabiri 25-18, kabiri 25-23, ibona intsinzi ya gatatu yasabwaga yegukana igikombe cya shampiyona ya volleyball mu bagabo. Ikipe ya Angers muri Algeria yegukanye igikombe cya CAF Confederation Cup, itsinze Zamalek yo mu Misiri mu mikino wa nyuma penalty 8-7. ni nyuma yuko amakipe yombi yanganyije igitego kimwe ku kimwe mu mikino 2. Muri CAF Champions League, ikipe ya Mamelodi Sundowns itsinda AS FAR igitego kimwe ku mukino wa nyuma ubanza wa CAF Champions League. Umukino wo kwishyura uzabera muri Maroc kuwa 24 Gicurasi 2026. I Burayi, shampiyona y'Ubwongereza iri kugana ku musozo, amakipe menshi habura umukino umwe. Man United yatsinze Nottingham Forest ibitego 3-2, Newcastle United itsinda West Ham ibitego 3-1, Wolves inganya na Fulham 1-1, Leeds itsinda Brighton 1-0, Everton itsindwa na Sunderland ibitego 3-1, Bradford inganya na Crystal Palace 2-2. Uyu munsi Arsenal irakirana na Burnley, ikipe imaze kumanuka rwose. Indi mikino isoza umunsi wa 37 izaba ku munsi w'ejo. Bournemouth irakina na Man City, Chelsea ikine na Tottenham. Umunyabrazil Casemiro ukinira ikipe ya Man United yaraye asezeye abakunzi b'ikipe kuri Stade Old Trafford mu mikino iyo ikipe yatsindagamo Nottingham ibitego 3-2. Muri Espagne ni nako
Robert Lewandowski nawe yasezeraga abakunzi ba Barcelona ni nyuma y'uko iyi kipe yatsindaga Real Betis ibitego 3-1. Umutoza wa Barcelona Hansi Flick yavuze ko bigoye kubona umusimbura wa Lewandowski. Muri Atletico naho byari amarira ku Bafaransa. Antoine Griezmann wagezaga assist 100 mu mikino nyuma yo gukinira iyi kipe mbere y'abafana, yavuze ko nubwo nta gikombe cya UEFA Champions League cyangwa shampiyona yatwaranye n'iyi kipe, ko urukundo abafana bamweretse ari rwo rufite agaciro kurusha ibindi. Ni mu gihe kandi byamaze kwemezwa ko Di Simeone azakomeza gutoza ikipe ya Atletico Madrid mu mwaka utaha w'imikino. Ku rundi ruhande Real Madrid nayo yatsindaga ikipe ya Sevilla ibitego 1 cyatsinzwe n'umunya-Brazil Vini. Bruno Fernandes yageze ku gahigo ka Thierry Henry na Kevin De Bruyne batanze assist 20 mu mwaka umwe w'imikino muri Premier League. Uyu munya-Portugal ukinira Manchester United yatanze umupira wavuyemo igitego 1 muri 3 byatsinzwe kuri 2 n'ikipe yatsinze Nottingham Forest. Asigaje umukino umwe bazahuramo na Brighton muri iyi weekend. Kandi ikipe ya Chelsea yatangaje umunya-Espagne Xabi Alonso nk'umutoza mukuru mu myaka 4 iri imbere. Xabi Alonso yatoje amakipe nka Bayern Leverkusen de Real Madrid baheruka gutandukana. Azatangira inshingano nshya kuwa mbere Nyakanga 2026. Mfal niwe uri gutoza Chelsea by'agateganyo nyuma yo kwirukanwa kwa Liam Rosenio. Shuti bakunzi ba ABC TV, mwe mwakurikiranaga aya makuru y'imikino ari kugenda caracara hirya no hino, tubashishikariza gukora subscribe, gukora share, comment kugira ngo tujye tubasha kubana muri byinshi. Dushimira abafana ba APR babashije gutwara igikombe cya shampiyona, twihanganisha abafana ba Rayon Sport ko ibyiza buri imbere.